Stars News. Hii Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hii Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Dasuye kuramutsa nshuti bakunze ibiganiro kuri DFTV kumwe na Double D Ding Delicia from DFTV. How behind the camera kabari Logic Jamal. Then almost mu nyubako za DFTV turafise umutumire ari we Bel Chris musanzwe mudi mugati muri entertainment muramumenyereye simushasha. Nivuga yuko asanzwe azwi yuko ari nka petit frère w'umwe mu barapere musanzwe mwemera ngaha mu gihugu cy'u Burundi na cyane bagize industry ya 257 kandi amakanya kugira ngo ashobore kubira mu kibitsa. Ndabaramukije. Safi. Meze neza. Ego ndashima. Bel Chris genda saka unchanire Salima. Pani bintu ngo unchanire Salima bacha bakwibuka. Okay. Salima baby go ndagukunda cyane shakubaze kamri go Salima niwe murondo utuma ngara mutima niwe rukundo mbuze saru rutari hana Shakila Chanela Shamila wakankitara nafizara kwemera baby Sarbi nawe nyene arakugomba natashara bamba uramugi namba mu gutambukura zunza bashiduka bakwipfuza gukunda nta regreta bose urabaruta Anita Signorita Tata na Yudita. Ngamwumvise ndibaza mwamwumvise ariko ndafise akabazo kamwe aho nyene. Bel iyo uvuze ngo shakubaze na love uvuze nde? Navuze Kamirigo. Okay, kubera iki Kamirigo parce que ugerageje no kumva ukuntu uririmba ijwi ni nkawe bimeze gute? Bon, kwa umuntu ari ploche kuri je kwa mu big brother nibaza ko umuntu wadukundana mumenya juste kenshi umuntu abwira ati brother uyu no dukundana cyangwa abana dusohokana akamenya ati uno muntu basohokana juste rero amubaze uyumve ko nta mukunda cyane ndamukunda. Yeah. Uri mu rukundo? Ndako nabishize mu ndirimbo ndashaka ko ntari mu rukundo ariko sinde mu rukundo ariko nabishize mu ndirimbo. Okay, wiyumva gute iyo umuntu ariko arakubwira ati wewe uririmba nka Fabelove? Ntaco bibyica? Ntaco byica kubera nabantu benshi nta muntu ashobora kuririmba wenyene. Kandi sindirimba nka Fabelove tereke. Oya byatandukanye. Gusa style ni imwe turimba style ya hardcore da school canke ugasanga harimo akaririmba ku zindi mugabo turafisa kandi duhurira ku gato ariko si cyo kimujana kwijana. Bel Chris nikiye kintu catumye wiyumva yuko mu baririmbyi bose bari ngaha anye featuring yawe ya mbere wikorana na Black G? Ya mbere siniko na Black G nakoranye na Fabelove indirimbo yitwa Karyamyenda hama Black G twarakoranye yindi ndamaze kwa n'indi ndirimbo nakoranye n'undi petit yari hano ataramenyekana mugabo nibaza ko sigambe nayo nkoranye featuring na Black G. Okay, Fabelove wani urumva ni ngombwa ni big brother ariko nashatse kwisunga cyane Salima why Salima why Black G? Bon, Salima natoye Black G ko nabona ko Black G igana ni sije nagomba kuririmba y'urukundo kwaje sinkunda no kubiririmba sinda nabikunda cyane gusa Black G nabona umenga niwo yoza kukompleta muri place yari buze akamfatira chorus nakaja nijya couple hagati ya Willing ya Fash. Yeah, Black G nabona ko ashobora kuririmba urukundo yene nkumva ko ari kara crying nyene mu rukundo ko nivyo nashaka nabona ko abimerita gusumba abandi muri gandirimbo. Inyuma ya Salima wakoranye na Black G twitege ikindi gikorwa gute izoba ari wenyene canke izoba ari featuring? Ikorwa ni byinshi mfise muri stock sindamenye nzosohora ubukurikira mugabo ndafise ama collab ndafise n'izindi DJ nyene nihagira ndibaza ko nzoraba hamanda bamenyesha ati hakwiye gusokiye. Ariko uravuga yuko big brother wawe ari umuntu ari kuri hafi cyane akaba atakunda ibintu byo kuja mu malebo kubgawe winjiye muri carrière ya musique uvuga ati nzoja muri label canke nzoguma DJ nyene canke urafise ubundi muntu agusupporting? Bon, je label sindaya ahabwo nanka uko yonkorera nabi inkoreye neza label no ijamu mugi inkoreye nabi sino ijamu nibaza ko nawe nyene ubwiwe nubwo sindamuvugiye ariko aronse label akavuga ati Jeff Fabelove shaka mu nkorera ibi bakabimyemerera ndisuri ko ijamo kubera ko umuntu wese turi muri business ugenda yo ufise ibyo gukorera nawe ukavyo bakorera si ubona ko ivyo ushaka ko bagukorera babikwemereye nibaza ko yobigira kandi naje no bigira. Niye vision winjiranye muri carrière ya industry ya 257 y'umuziki na kare yuko na cyane yuko mudiho wa rap but sanzwe bawigize inyuma niye vision waje ufise canke nikihe gishasha waje ufitiye industry ya 257? Ushaka kuba mu baraperi ba mbere babiri mu Burundi muri East Africa na kwisi. Vuze babiri ushatse kuvuga uwa mbere nde hama kurikire?
oya navuze babiri gusa, babiri ba mbere kw'isi mu Burundi Afrika ya mugana ubwo hera umwaka nkaba wa mbere mu Burundi hamagahera undi mwaka haheze umwaka nkaba muri babiri mu Burundi hamagahera undi mwaka nkaba muri babiri muri East Africa bigenda biraduga uko ntaco biba bitwaye igikuru nuko mba ndiko ndabona iyo ndiko ndaje ya gusa sinshaka ko norenga muri babiri. Vuze uko bisigura yuko mu kuririmba wisunga abantu bakomeye cyane ni bande? Nisunga bakomeye nyene kubera ko nanye bashaka kuba ukomeye naho kwisunga badakomeye ukene gutera imbere. Exemple kuri wewe bakubwiye ati umuraperi wa mbere uvuga ati arakomeye jewe nisunga iyo ntangiye kuririmba ndashaka kumera nkana canke ndashaka kumurusha ni mu Burundi hari hose. Navuze mu Burundi I'm sure acaba Kamirigado ahandi mu Burundi Fabelove barakomeye hama hanze barakomeye ba Eminem barakomeye haro n'abandi yeah. Nihe collabo wumva wipfuza uvuga ati ndayinyotewe urumva iyi collabo ndayikoze n'uyu muririmbyi jewe vraiment ndumva yuko muri babandi babiri ba mbere noca ndahashika ninde uwo twokora na wese gikuru nuko tuba dufise plan turiko nico nshaka gushikako cyo tumi indirimbo bapush kuko ashobora kuba no muntu bibaza ngo arakomeye ugasanga indirimbo niba yipush ça dépend ko mwayikoze ça dépend na plan iyo ndirimbo ça dépend n'inzira mwayirondereye nibaza ko ari ivyo ariko abantu twokorana ni benshi mbona ko indirimbo yanje shikana yoshobora kugira ahigeze. Mu Burundi ndavuga cyane cyane ku baririmba rap barakunze kutunyoteza ku kintu ca video wewe witeguye gute? Je video nzozikora ndarindiye amafaranga. By the way nabajije urafise umuntu agusupportinga canke bibiri bigute? Nta fise. N'amafaranga yarindiriye ehe urakora bimeze gute? Bon ndarindiye nyene ko vuba bizogenda neza. Kwera ko kandi abansupportinga nguma ngerageza gusaba ariko nibaze ko biri mu kugenda neza. Ndashaka yuko ugira novuga ati akantu ubwira abafans bawe canke abakunzi ba DFTV muri uno mwanya bariko barakurikirana ko ndabona ngo nakanye ni gato ugumuronde gasinzi na mahoro. Bon nashaka ndababwira abafana banje bose bansupportinge bagende kuri YouTube bandike Salima by Chris featuring Black G hama barabe Salima bagira ama partage hama nongere sabe abafana b'umuziki Murundi abafana b'umuziki bafana umuziki Murundi bagerageze kugirana ku supporting umuziki w'u Burundi gusumba yindi miziki kubera ko turi nyuma cyane yindi miziki yo mu mahanga irikira twinjirana hama iki naco navuga no saba abantu muri entertainment bagerageze baze bafasha ba upcoming cyane bafasha aba star bafashe bose umuntu wese ubona afise tara bamufashe bataravyi bikora ko kenshi usanga upcoming bitugora nibaza ko ari ivyo hama ndabashimire cyane mwakoze ko makanya haba ari ivyo benshi bahari mwari kuha iyo time ariko mwacaguye murayimpa muvuga ndabashimire cyane yashimire Delicia thanks sana shimire Jamal cameraman merci beaucoup mwakoze cyane. Mwamwumvise ko ari Chris akaba ari kumwe nanje Double D Delicia from DFTV then ndibaza yuko tuzokurikiza ibiganiro byinshi bibaryohera nk'ibi inye ndibaza mwumvise ikiri ku mutima wiwe then nabaje bamusama company nimugire ico mfashije runo gwaruka rucaruka rugifise rufise impano zitandukanye murumva yuko amatara arahari mugabo babuze support yanyu then nimuje hamwe nimugire ico mfashije hama umuziki w'u Burundi utera imbere nk'abandi kuko ntaco tubuze amatara turayuzuranye then abatarakora subscribe just do it right now twari kumwe na Logic Jamal behind the camera twari muri DFTV ciao. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.